jewe cyo Jerusalem hotel haje Gitega ndiko ndubaka avuga ati none aho gahungu ivyo vy'amasasero ushiramo nivo zibiri ivyo ndibiguzo kwiyemera ku bantu muga nkavuga ati none kuba abanyabujumbura badusuzugura Gitega nta sasere n'imiri mu mahoteli none je sinobigira maze kubigira nyene cyubahiro uno musasasero ziraje Gitega ziteye ubwoba nubatse ikintu c'isoko nubatse isoko navuze ati jewe sinokubaka isoko hirya kwa Siyoni mugabo reka nubaka isoko yo kumuhora nane ndaye biharu no munsi isoko imaze kuja kaba hantu ibihumbi ndwi abajene barindiriye kudandaza ndindira uruhusha ndiko ndugura ifaranga gitwa gasapu cash nasavye lisanse muri berbe nibaza ko vuba cyane izosohoka umunsi izosohoka izoha kazi abantu benshi cyane ndavyubatse kuburyo n'amahera yinjira na Obere nafatanije amaservera na Obere kugira ngo ikori itere rigenda direct na Obere la fois passée igihe niheruka muri zimwe za Amerika mwampaye iteka nyene icubahiro tukajana nagerageje kugomba kuvugana n'umugwiza tunga wa mbere ku isi yitwa Elon Musk barambira bati kugira ngo muvugane n'urya muntu hariho plan uriha si ku buntu urariha amahera ndemera ndariha amafaranga 2,500 y'amadolari kugira ngo tuvugane muri 5 Starlink ama message na rero se ko bantuka ngo mpeje kugurisha igihugu hanyuma ndabaza kubera iki ngo igihugu ngo bunyene ngo gihaye ngo abanyamerika ne kare cyari cyabande ngumva abanyamerika ngo bazoca binjira ngo mu bintu byacu byose none mose wabujije kwinjirayo kuri internet ku buryo se ubasoso kundi kuvuga ngo bibe iragabanutse mugabo nkobo bagize bati hakuri place de l'indépendance turahashize kari umuntu akavuga ati ucajya uciye hajya uraza kwiconnecta hanyuma uciye wibandaniriza ugagira uti hajya kuri jardin public ivyo ni ibintu bishoboka avuga uti turaba handi hantu ugasanga leta ikemera igafata nshaje none gasato ntabishobora ari mu privé leta nero naniko nabonye hariho clinique iri mu Gihosha nagiye kugurura narababaye sanga ni clinique de très haut niveau mugabo bagiye kwitsindagira ahantu n'imodoka kugira ishikeho biranka ikibuga ni gitoyi ndabaza mushikanga ja mugana abantu none iyi ni bitaro vy'igihugu kubera iki mutamuhaye acambwira ati mbega utavuze nta mupolisi urabona bore basaye iyo mvire ni wahagarariye amategeko ukazibona yaborewe Perisats banazira gasape hanyuma nabone iteka namwe guhagarira imbere yanyu kugira ngo banze ndabashimire kuri kano kajyo mwaduhaye kugira ngo ushobore gushika hano ushobore kuganira icyo nagomba gushikizanya n'icubahiro nagomba kubanza kubashimira kutwigoro dutandukanye mukora ahe benshi abantu ntibabitahura benshi nkuko je ndabitahura kumbure ku bwenge bwanje buke mugabo hari ikintu mwakoze ntabonye ko abantu kumbure babonye ko ari ikintu c'inguvu gikomeye ngomba kubashimira muri kano kanya burya bavuze ivy'ugwaruka n'igihe bitandukanye kuturekurira ngo ishirahamwe ritanga internet rya Starlink rize gukora ngaha mu Burundi ni ikintu gikomeye cyane mwakoze benshi kumbure ntibabibona mugabo jewe maze kwihweza uno munsi ingene ugwaruka rutekanye rutekereje kuri rya internet yego nivyo ni internet ziyimvye mugabo ni internet nziza jewe naravye aho usanzwe nkorera ibikorwa kuri Jerusalem Hotel Gitega nagize ikibanza ndeka abantu ngo baze kwiconnecta atakibara kimwe basishe kuko navuze nti bino internet ko ari byinshi kuvyugara hoho n'ubundi ndabiriha biza kumara ibiki maze kubire turasanga waruka rwa rinyote ugushika naho gashaka kwibaza kandi nayo nibaza ko kiri ubunebwe ndavuga none abantu bazocwe mu mabicire nk'abaje kuja gukora ndasanze uhicaye iminota 30 abahavuye haba hari yundi bisigura ngaraza azangwe n'ikintu kana agace yigira kisura kukiba nagiye mbona umuje n'umwaza higeje miliyoni 2 atakira naraye nkoze project kuri internet narose miliyoni 200 ndaguhema icico kandi bya bintu ni byiza cyane ico kintu ni cyubahiro kintu gikomeye cyane nukuri nagomba abantu ari ngaha bagize amashi bakorera amashi ubwigoro nk'ubwo murabubandanye twarumvise muri kurishira hamwe gitwa ni kamobile mu bisi giye kuza
ibi nimbona akaza by'ukuri turiko turagenda kuko tudafite internet nta hantu dushobora gushika ntibishobora gukura urwaruka rero batekana burya ariko avuga ngo ntibagira akazi ngo ntibagira iki burya ba smartphone turayafise kandi aratubyarira umusaruro mu gihe dufite internet nziza cyane icyo nshobora kubanza kubashimira cyane n'icyubahiro. Ikindi nagomba kuvuga turabamenyesha amakuru nibyo jewe natanguye radio kera cyane yatanguza radio Gitega inkuru ziwanje abantu benshi barazizi mugabo nevuriwe muri no mwuga bavuga yuko abamenyesha amakuru tuba tudateye imbere abamenyesha amakuru ngo nta kintu bagira tukamenya turasuzuguritse ukaje ndavuga none n'ibyo no kunyene biteza kugenda cyane hari ukundi kumwe ndivyo kiranye ndavuga ati nene ugenda kwisabira akadeni ninde yofata hari uriye ngo nkono kumenyesha amakuru kuko jewe ikintu natahuye nuko ndatinya ko umuntu yonyigisha ikintu atakisumbye je niyo umuntu amamagaye ngo azi kunyigisha iterambere ndabanza nkamenya ninde uwo muntu none nasumbye amahera kugira ngo azi kunyigisha kuko uri kuranyigisha ibintu ndabigusumbya cyese no kwemberera nibo wari upfu rero twebwe nimba tuko turagenda mu mbona akazi uno munsi abamenyesha amakuru kuri ngaha ndizo kwigisha ibintu natwe tudakora ahubwo kubwenge bwanje buke ngoma ndabasaba ikintu kimwe bagenzi banje kwituri banki kaguha amahera bijyanye n'icyo bavuze muti emera mugende mukorera amabanki cyenda bakurikirana cyane mutinyi kigenda mufata amadeni mukorera amabanki hamande akazi kacu dukora kumenyesha amakuru tuko twigisha abantu tuko tuja kubona akazi n'iterambere bisaba ko twerekana natwe icyo turiko turakora no munsi jewe cyo Jerusalem hotel haje Gitega ndiko ndubaka avuga ati none aho gahungu ivyo by'amasase rushiramo nivo zibiri ivyo ndibiguzo kuyemera ku bantu muganga avuga ati none kuba abanyabujumbura badusuzugura Gitega nta sasere n'imiri mu mahoteli none Jesse no bigira maze kubigira nyene cyubahiro uno musasasire ziraje Gitega zirubwo ziruzo yaje amashanti yose haje abiri muko bavuga bati ibara rizotugwana umunsi tuzosanga ta sasere dufise kajya gahungu kayifise kandi kadadusubira mu faranga kugira ngo twereke abantu yuko bikunda abantu babone yuko bigira iki yuko bishoboka rero nitwamara gukora natwe turamenyesha amakuru n'ivyo mugabo nije tuko turabwira abantu tukavyerekana tuko tubikora biraheza bigafasha mu mbona akazoza y'igihugu tuko turerekezamo. Ikindi naco mwarashikirije ijambo mu ntango z'uno mwaka kuno mwaka ari umwaka w'umunyamwete je ndakurikirana cyane amajambo mvuga hama nkirukanga cyane kugira ngo ndabe yuko noba muri abo bantu iryo jambo rirakomeye ngira ngo no munsi ko mwaka ugira utangure ngira muza kugenda muri tekereye ngira ngo nirindi ry'umwaka wa 2026 twe tuguma tugenda dukurikira impanuro zanyu nyencubahiro mukuru w'igihugu cy'u Burundi kuvyerekeye imbona kazuza rero nagomba mbere nkuza guca arangiza ndakunda kuvuga rimwe nkavuga nti reka tumenye guhavarira ibintu by'iwacu guhavarira ibintu by'iwacu rimwe hari igihe mpana n'agakarorero ku bintu by'ibikorwa nakoze kuva kera ngakora ngasubira iyo umuntu agomba gucika intege ariko arakora ibintu ngaha mu Burundi yokora bike kuko nk'akaronye n'ikibazo mukuru cy'u Burundi nibaza ko abantu barazi application no bazitwa Snapchat no munsi nari kuba narashitse intege sinyibwira umuntu ngo shiramo oya navuze nto yahubwo ngomba ndagire ku buryo umuntu yumva atayifise ari cyabuze ngomba vuga kandi gato yashanye nashizemo kazotuma abajene benshi bako bayihurumbira cyane nubatse ikintu c'isoko nubatse isoko navuze nti jewe sino kubaka isoko hirya kwa Siyoni mugabo reka nubaka isoko yo kumuhora nane ndabe biharuro no munsi isoko imaze kuja kabahantu ibihumbi ndwi abajene barindiriye kudandaza ndindira uruhusha ndiko ndugura ifaranga gitwa gasapu cash nasabye lisanse muri BRB nibaza ko vuba cyane izosohoka umunsi izosohoka izoha kazi abantu benshi cyane ndavyubatse ku buryo n'amahera yinjira na Obere nafatanije amaservera na Obere kugira ngo ikori itere rigenda direct na Obere ni ibintu byiza cyane no munsi ndiko kugira ngo umuntu yumve yuko kubikoresha ari byiza hama ngiye mu mahanga ndaraba ibyo abantu bariko barakora nkihweza nkavuga ati none iki nicoza ngaha hajya akantu mwabonye hajya ko abantu bicaye hajya nahi Bujumbura parabura tuhari utuntu nkatwe tukagwizwa abantu bakavuga bati turafise ahantu turuke turafise ahantu heza turafise ahantu hasa neza heza bigafasha akantu kanyuma nyine cyo ngomba mvuge kugira ngo dushike mu mbona kazoza turipanga ku bindi bihugu turaraba ku bindi bihugu bikora tukavuga ati none ku bihugu bikora kujya twirako dukoze gute kuko mu gushiraho urugero rubuga navuga nti none nk'ubu WhatsApp izimye muzogerageze kora WhatsApp izimye ngahisa himwe umenga barira kuyi kubera barundi twari dufise isaganirizo mugoro musi avuga bati izimye turafise n'udugaje tunyikira ku kibazo kiri he ibintu communication zacu zikabandana
la fois passée igihe mperuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwampaye iteka nyene icubahiro tukajana nagerageje kugomba kuvugana n'umugwizatunga wa mbere ku isi yitwa Elon Musk barambwira bati kugira ngo muvugane n'urya muntu hariho plan uriha si ku buntu urariha amahera ndemera ndariha amafaranga 2,500 y'amadolari kugira ngo tuvugane $5 kuri LinkedIn mugaca mvuga none wacu kubera ibyo tutugira nashize ikintu cyitwa G super user namubwiye nico bana n'abakoreye ibaje y'iwanyu ni personalize nta numwe ashaka kuyikora no kuvuga zimeze gute hariho abantu bashaka kwinjiza amahera mu buryo abastar ngaha dufise akavuga ati kugira ngo John yandike ibanza kundiha iyo baje yiguze nta muntu umwe afite uburenganzira bwo kwandikira message adafise baje ngara niyo ufise hanyuma amahera tukurihishije wowe uronka 50 kwijana tukaronka 50 ni ibintu byinshi two turiyumvira kugira ngo turushe gufasha muri no mona kazoza mugabo byose nyine icubahiro turabishimira mwebwe ko mwe twereke iyo tuje hanyuma twagomba rero nangize n'abashimira n'abakengurukira natambo nk'iyo kintu ca internet mugikomeze n'abandi mu barekure bakore kugira ngo kumbure bishobore gukunda ko dushaka mbona kazoza byihuse murakoze cyane murakoze bamwe barashima abandi Star Link ama message na rose ko bantuka ngo mpeje kugurisha igihugu hanyuma ndabaza kubera iki ngo igihugu ngo bunyene ngo gihaye ngo abanyamerika ne kare cyane cyabande ngumva abanyamerika ngo bazoca binjira ngo mu bintu byacu byose none mose wababujije kwinjirayo wababuze hari abantu rero nko bari baragize monopole bugira hari ikibazo duhanganye ikintu nico mwanito mu Kirundi ubugunge ni monopole hari umuntu yari yaramonopolije mu bwiza bw'inka no kubimwe abonye haje yindi nkigira kabiri ategeza kumva kwa cyavuye mugaje ku bwangingo navuga nti bose teyise nico kintu cyabere giteza imbere igihugu aho bukera digitalisation des services de l'État zobihari none tutagira internet bizogenda gute hari ababigaya mugabo nandi abikunda ariko je n'ubu ngoma mvuga ni communication hajya uno munsi Lumitere jewe ndamaze kumutumako ndabwira nti ubu ungira ngende ndabe ahantu nzoza ndashike ntikore ucuza nje ndaguhamagara duce dukata kuri pourcentage y'ama avantage wari ufise duce dukata kujika namubwiye nti ntugusubire no kumbwira ibyo ubwire utarabagira couverture nationale mugiye ubwiza bw'inkari imwe ntaca bibona muga nk'ubu unibazabona tuzanye yandi masosiyete ari yindi burya iriko yagira yoyo iza yaramaze kwemegwa hariho iyindi iri kwikorana na Onatel kugira bagire ntuze partenariat nayo nyene imaze kuza genda zineza ko muzoza mubona ibintu biriko birahinduka hanyuma ko turi ko na ministre iki kintu Gasapa avuze kirakomeye ndabo umuntu ku buntu bwiwe yaragize ahantu abajene bagenda kwiconnecta gratuitement mugabo niturigira twiyumvira ati mbega ku rwego rw'igihugu nabwo harabuze n'akantu twavuga ngo twubake abajene bakavuga ateshitse ngaha ndi connecta nagiye muri Kiba ari baragira dusanzwe ahantu usanga kujya kuri jardin public hakaba ahantu ushitseho ca wicara ukiconnecta harimo kigira nko hameze nka jardin public ariko ndiyumvira rero none ministre erega none subvention turatangiye imbuto n'ifumbire y'igitoro none nta gasubvention kobaho kuri internet ku buryo subvention sukundi kuvuga ngo bibe iragabanutse mugabo nkobo bagize bati hakuri place de l'indépendance turahashize kari umuntu akavuga ati ucajya uciye hajya uraza kwiconnecta hanyuma uciye wibandaniriza ugagira uti hajya kuri jardin public ivyo ni ibintu bishoboka avuga uti turaba handi hantu ugasanga leta ikemera igafata anshaje none Gasapa we ntabishobora ari mu privé leta niyo nanirwa nkako namwebwe cyane abafise les chaînes en ligne abafise les médias en ligne bashaka kuvuga uti naje ndaciye hajya ni connect nk'akantu ngenda bigashoboka
ndazi yuko ntibyo muri cyo byofasha mu iterambere boteyise imbere. Hari ikindi yavuze cy'ideni muri banki. Ingorane twe duhise mu Burundi ni ibimvuze bya monopole. Hagiye banki yararavye iti none jeho ntaco nokuramwo mu bantu. Mugabo je ndabwire byose byavuye kubaka amadeni. Kubera iki umuntu avuga ngo banki ngo yangurishirije inzu. Je nabandiko ndatwega ngo banki ngo yangurishirije kwawe. Wewe ubu mukozi wa banki ukavuga uti banki wewe ujeje gushora amahera. Zana rero jewe njya ndumukiriya n'amabanki mu bisanzwe baza kurondera abantu iyo bari. Mugabo nabandiko ndabivuga byaraza. Mugabo menya yuko wewe igihe utaraheza kuriha banki kigi office ni cyabanye reka ko ari gwawe. Abantu nibaze barabimenya kandi kiraza gutinya gufata ideni. Banka gufata ideni kubera turi binebwe. Uzura umuntu afata ideni yo kubaka inzu. Jewe muranimvira ideni yo kubaka inzu. Inzu urashobora kubibayikirwa na projet yawe nyene. Rero aha ideni ni no muri teyisi urafata ideni. Aho gasape rero twoshima ku ma initiative yose afata nk'ijya hotel. Mugabo narabaye mubaze kubaka hotel nziza nk'ijya muri ijya surface kangana kurya ijya yari ikwiye kuba omwe muri hectare. Mugabo yaragiye aricara ntiyigera avuga ati jewe ndafise umugambi wo kubaka hotel ni murabo ukuntu mwompa terre ikwiranye n'iyi hotel yayizanye. N'ubu je namavuga nti umuntu agomba kubaka hotel nabivuge hanyuma aronye ikibuga ciza nk'ubu turavuga tuti Tanganyika ikwiye kuba Côte d'Azur gushika Nyanza Lake. Uzanye hotel navyo kuvuga ngo viabilisation kwa bace baguha iyo terre ukayubakako. Yego ndabizi yuko ari abacamu abanza umwe kwa kantu nabwiye ubwiye muri best tukabimenya ico gihe nta gusubira gusa turabizi. Urumva nawe rero hajya ego hari abace bambwira ngo urumva igituma ngo tubigira uko ngo kubera ngo bace badusaba ibintu ivyo ni ijya telefone yanje nta kindi bereyeho kudenosa ibintu dosoja. Nabonye hariho clinique iri mu Gihosha nagiye kugurura narababaye sanga ni clinique de très haut niveau. Mugabo bagiye kwitsindagira ahantu n'imodoka kugira ishikeho biranka ikibuga ni gitoyi ndabaza mushikiranga ja mugana abantu none igiye n'ibitaro vy'igihugu kubera iki mutamuhaye. Acambwira ati wowe ugiye gusaba bakubwira ngo banza ugira icyo tubwiye iyo upfumu cubimbarira je nkabyirondere. Ico gihe nabwo mvuze nti umuntu afise tere hejuru yiwe kuko yavuga ati twagira tuzana IRM mugabo ntitugira aho tuyishira. Cavuga nti Ministère de l'Agriculture y'amatongo na Travaux Publics na Santé ubu nyene genda mubwira aba bantu ufise itongo hejuru yiwe mugende umuhirindi tongo aha haca baha leta icihamwe. Iki gihugu ibintu byose ni by'iwacu turi mwitongo kwa Burundi n'ivyo nabandiko ndavuga iri turigundaniramo ni wacu ntushobora kuva bugigunganeko. Nico yituma ufise umugambi wese na umenyekanishe kugira ngo turabe ikibuga twomuha ciza ahantu yubaka. Mugari n'ubundi nabwiye ngo tumuhe kuri Tanganyika mbona ngo mashaka ngo yamugisagara niho shaka ndabwiye tumuhe hectare kuri Tanganyika kugira ngo agire hotel nziza. Ugasanga ntaravyumva. Ndashimye cyane ko uri koravuga uti guha valeur ibintu byacu ni ikintu cyambere gikomeye. Muri Conseil des Ministres tuza twamaze kuvuga tuti leta ntisubire kugurira hanze icifise ngaha mu gihugu kugira ngo dutere intege abantu bariko baragwiza umwimbu. Niturishiramwo neza ibintu byacu. Hajya navuze mu mwaka w'umunyamwete ahubwo nzanatanze selection yuko tujya turondera wabaye umunyamwete wa mbere ngaha mu Burundi. Muga rero ni higanwa rikomeye gute. Navuze yuko duhera ku mutumba barabe umunyamwete wa mbere ku mutumba hanyuma imitumba izocihiganwa ku izone turabe umunyamwete wa mbere mu izone. Urumva muri abo babaye ku mitumba hazobamwo wa mbere hanyuma mu izone ubaye wa mbere mu izone acaca guhiganwa n'andi mazone mu ikomine baraba wa mbere
hanyuma amakomine nayo aca higanwa mu province barabo wa mbere, hanyuma duce duhiganisha rero au niveau national batanu, rumva i province yose irungi kumwe undi ico gihe turiko turarondera agashimwe tuzomuha kandi kazorike ivyo byose agashimwe rizotanga rizoba kari munsi y'imiliyoni 50 ku munyamwete wa mbere. Mugabo murumva yuko ari higa mubu gasapa arashobora kuba wa mbere ku mutumbi wabo, mugasanga hari ubundi mugabo nawe yabaye wa mbere ku mutumbi wabo azoduga mukanyinyana muri batanu ba mbere. Ibi no kugira iki? Kugira dutere intege abantu bagwiza umwimbo, kugira abantu production system de production niyo yonyine iteza imbere igihugu. Ntagire uzobesha teise tourisme agriculture élevage secteur minier guhingura ubutare. Nkobo nkajya marble ejo nagiye kuraba marble ya mbere yasohotse byari kwa gatandatu. Marble ya mbere yasohotse naciye ndayitwara bacita imbwiriza, ikigori cyezo bwa mbere kiribwa na papa bacita imbwiriza. Naciye iryo karo rya marble rya mbere ryarasohotse hamwe makebuko. Naciye mvuga nti wa wundi yigira kuvuga ngo yahenze abantu ngo nta marble ibaho mu Burundi, nta kuntu yoza karaba akamaramara kandi yize geology. Urumva nk'uyo ni secteur minier ari umurundi nk'uwo nuwo gutera intege. Burya umuntu yimba agashora burya nta n'umwe atobishobora, mugabo nk'uwo yagize akayizine nk'abajya abajene bo batera intege bakagira nk'agafonderi cafe byoca bigenda neza. Iyo ni secteur productive. Hobo ukamisha umuyaga, rega tourisme ni environnement dukamisha. Nk'ubu hariho umuntu ari ikintu nama nimvira, abantu ngabo barafise amahera, mugabo navuga no navyo bananiye ko boja hano barakora ikintu afonderi y'icuma. Dufise ubutare bw'icuma ubwo twajanye gupimisha muri Afrika y'Epfo. Twafashe ibuye ikibago anijimbi dusanga ripima 90,% tujana irindi buye dukuye Bukinanyana naho nyene dusanga 90 Bukinanyana ni 90 naho nyene virgile. Tutarujana irindi dukuye Iburaza twasanze 92%. Tutarujana irindi dukuye Butihinda. Je nko ndavuga none abadandaza abo bose tubona aho boteranya bobura imiliyoni 100 z'amadolari zo gukora fonderi kugira ngo dusubire kwemporta ibati, dusubire kwemporta ferabeto, tibe, byose biva mu butare bwacu nyene. Nuko abantu batarakanura rero baracara abantu bifata nk'abakomisiyoneri, ariko ibi biraca bikaza abanyamwete rero tubarabira kuri muri production. Ntuzovuye ngo naguze bisi ngo je ngo ndumunyamwete bisi abatagira amahera barayipakiza bigenda neza. Aba ari umuntu wa mbere kanabwire ikintu bita leadership. Leadership bufise vision. Burya umuntu naho yoba ari umukuru wa quartier yemeye kuba indongozi yategereza kuba afise vision y'iyo quartier, yategerezwa. Mugabo wewe ntiyagiye kuba chef de quartier kubera vision, wewe yagiye kukurondera ikiraka. Iyo atagira vision rero ntabwo yaje. None yo jana ihanga giwe quartier hehe atagira vision. Ubugira kabiri indongo zitegereza kubirinda. Urumva kuvuga ngo urumva ndabakoze ko bazohava baca banyanka abantu buri ndongozi. Wewe uravuga uti ibigororotse ni ibi yari umutwe hariho n'abace bambwira ngo nongo rugiye ngo mu by'amagara y'abantu ngo gupima ngo sinzoga mbi. Mugabo mu mategeko y'igihugu burya akabaregwe karahama, ivresse publique irahanwa. No kuvuga yuko bamwe bahagarariye amategeko ntibayahagarariye neza. Mbega utavuze nta mupolisi urabona bore basaye iyumvire ni wahagarariye amategeko ukazibona yaborewe kubera iki? Niki rero dutereza kwigisha changement de mentalité, umuntu yumve ahinduke kuko udahindutse
biragoye kuba indongozi none ikaritsiye yawe yokanura gute nawe udakanura hariho baravuga bati uburongozi ufatira example kuri Riyo indongozi imeze nk'intare imeze nk'inkona intare bakubwira bati wewe nturongoye intama kuko bakubwira bati intama ijana zirongowe n'intare zirashobora kugwanya intare ijana zirongowe n'intama wewe utegerezwa rero kuba umuntu ki transforme abo bantu babo bagakanura nko kukanura none ntukanura nico gituma hageze gutora indongozi bamureba kuvuga amasantima raba umuntu wo kuri muvuga muti uyu arakanura azodushikana hano mugabo hageze ko dutora uvuga ngo umugenzi wanje ngo cocamwe ngo byari sawa ko bazohora nyorohereza kuri utuntu niho uzosanga karitsiye zacu zarapfuye kubera twatoye indongozi zidakanura indongozi zitarabahuza rero ico ni cyambere novuga ni indongozi zitereza guhinduka hari ikindi rero yari imvugo burya nshaka ko nayo nyene dukwiye kuyikosora ijya kuvuga ngo wabuze akazi mbwira uwo mujene yabuze akazi agacaronka amahera yo kuja kunywa ibiyayuramutwe yayakuye hariho umujene yigeze kunyandikira message anyandikiye message ambwira ngo yabuze ngo mutayo gutanguza ndabaza ntukene yangahe ngo je ntabyo ibihumbi ngo amajana 2 gusa ndabwira telefone office igugwa ngahe ndabwira amayinite ukoresha uyakuye he irega nivyo ishaje bado batarite kuvuga ngo wabuze akazi je ntavyo nemera ahubwo no kubera twize tuvuga ngo nzoca nsaba akazi igikorwa rero aha turibagira igikorwa n'akazi ntibisa ubwo gwaruka tubwigishe ibikorwa je ndakubwije ukuri ngaho ngwaruka bo kuyoruganiza ari nka 10 buba miliyonere mu kanya gato ntituba tuvuga umwanda ntituba ruva amayarara ubu nyene bofata bakavuga bati twiyoruganiza turi 10 ufate amayarara yose tuyoruganiza turaba ahantu twimbenya barega bagacafata bagakora mu bijya bi plastic ibijya bibora bakaba ari byo bashira ubwo nyene bagaca bahamagara abarimyi ibeni igugwa amahera menshi cyane ku buryo boshobora gusanga batungishijwe no gukubura gusa mugabo kubera tawuba bibigishije bigana jari gihe mparambaza nti none cyo navyigiye heka abantu twigishanye burya mu 2020 hariho imvugo yagabanutse kubera abajene bace batakwitahura chômage no kuvuga iki abantu bavuga ngo chômage ngo nabuze akazi chômage no kubura icyo ukora umaze kumva ko ari kubura icyo ukora uca ugikora kuko ntukibura nta muntu washobora kubura icyo akora by'abantu muranda babwira ingene nigeze kuba hamwe niyumvira ingene notunga umuryango kandi ndi umukozi wa leta ndiyumvira je notunga umuryango gute sinde mu bihebe kuko igihugu cyo cakibura naco nyene umukozi cyangwa ndabwiye ko buri mwije natanguriye gukota itongo amahera nkuyemo ngacangura gatoyi gutyo mugu no munsi ntabangezeho shobora kurima ibigori nk'hectare 70 gushika mbona ko je ntakikeneye subvention de l'etat kuko nk'ubu ngenda vuga none nk'ubu je nkeneye imbuto z'ibigori toni 5 je nzotonda muri ministere ngo mu bigori abene gihugu mba maze bya bigori byabo byose ncamitamo kugira ministere hajya mugura nanje nimuje kungurira wanje atamahera ya leta giyemwo gatanga amahera bakanzanira mugabo nahereye kubusa abantu rene bumve yuko ushobora gutunga uhereye kubusa abajene tubigishe ibi bavuga ngo urumva ngo nabuze akazi ngo cyangwa nicaye hazovanya kuko ugushira mu biyarura mutwe baca bigushiramwo uwo kwigisha ibindi abikwigisha mugabo jewe ndiko ndaraba nukubera mugabo iyo ngwara twigwaye si mu Burundi gusa abize bose banzi ko yiza rose rugero rupapuro byabikwiye atereza bucaronka akazi murande bivuga kenshi buvuga ngo ndiko ntera inkuru mugabo
shaka musubira inyuma igituma abanyeshuri batirisha mu ishuri bikubera nukubera wewe objective n'urupapuro si mu mutwe urupapuro nabwo warinjije mu mutwe kururose utegeza gucuronka akazi none ko ari benshi ibyo ravyiyumviriye ati ko turi benshi none tuzoronka aho dukwigwa ahubwo twige ibikorwa twigira ibikorwa abanyeshuri batesha kubera ico diplome hariho waciye anegura yabwiye abandi ngo nk'umuntu yigisha yuko ngo gwaruka ngo rutazoronka akazi ngo barubujije kwiga ndamura basanga afite imyaka ishika 55 taravuga none nk'uyu yo kwigisha iki abana biwe cyo ndazi yuko umwana w'imfura niwe abandi bana barabiye ko aretse gukora dede nawe Jesse mpirukako niba udashaka kwiga menya yuko nta byaso uzorya nta utora nasakiriho iyo mbere uri kuvyigisha umwana ari muri siziye nta utora nasakiriho wewe rero wase kwiga ngo umenye icyo uzokora ntuzokora no muri leta nta kazi uzoronka mugabo ntinzokaguha uzoca uza kuragira ingurube zanje wewe nzokujana muri Porsche urye mu mahera nguhemvye wewe uwo munsi acatangura kwiga wiga uzokora iki ati jewe nzoja muri transformation agroalimentaire hanyuma atangura kuzaraba agapiripira gakora irya ntuzeye sauce piripiri akayikora yiga akiga muri sizienne hanyuma uwundi mwana aretse kwiga ico yamukoreye bacyamubwira ngo hewe ngo nakazi kawe uzoja kuragira ingurube za papa abana burya ni education yaronka kiri muto jewe ndabaravye nta mwana tugisiganwa ngo agere etude kubera iki baciye bigana na bose rero aba bajene bacu tubigishe ko bashobora kuronka ubuzima umunsi naja kuraba Jado mu Gasekebuye yoroye inkwavu nasanze yoroye inkwavu hanyuma ndabaza abavyeyi biwe nimwebwe murabona akamaro uwo mwana bamariye kuri ubworozi bw'inkwavu bati ego cyane ati hari igihe bega bicangana karasi umuntu akakabura ukazibona nawe arasumye arataze raso none munsi uwo muhungu nagiye numva bambwira ko afise itongo rya hectare ryavuye muri za nkwavu ubu yamaseri yarabuze aho yashorera aca ayihawe nyene dukreye ibikorwa ujya mu jene yavuze teise n'igikorwa abanyagisagara bari nibo bari kwiruka cyane kuri teise niyo yoroshe cyane abandi ubu sigaye mbona bava mu gisagara bakagenda korora ngaho inyuma y'igisagara utwo twose nutuzushoboka mugagenda bahaye twiyo nk'ubu genda azi yuko aboja hamwe bakavuga bati rijya yarara bavuga ko ari ingorane inganda rivyaza umusaruro hajya ubucupa bwa plastike burya abantu bwa plastike sinasanze umuhindi abihingu none harabo murabona biha penalty reka two turabajene tugira ikintu baze baratamwe utuducupa twegeranya dushobora twiricira amahera kuko ico dukeneye n'amahera umuntu rero wari wese yoshobora kuronka igikorwa akora mugabo sindabwiye ngo muce mvuga ko mutazokora akazi kare none ngokorana ico nari nico cigwa nari kikoze je nagira nabonye mpembwa amahera make nagira ngende cyane yumvira none burya nico nzubwenge jenyene mbega nugenda nundi akagenda ninda azosigara ariko arakora ninda azosigara acunze umutekano uno munsi abarimu mbe murazi ko abarimu bariko barivira mu bwarimu benshi kandi nari nzi ko bagiye nko hanze nasanze bariko bikorera ubuzi bwabo ubusanga bari mwiborozi bavuye mu bwarimu nenko nca mvuga none bose abari uri bagenda bose bizogenda gute mugabo je hari ico nca mvuga none nk'ubu twese dukora tugatera imbere umwarimu tuzoca tumuhendahenda tuti ngo hano shaho turaguhemba menshi ubwo buzima bwagiye kurondera hajya uburonye bwako kuri kuradukorera hanyuma abarimu baca bamenya kwigisha abahinga nta kintu kiryoshe nko kwigisha umwana ugasanga ni umuhinga uri mwarimu uravuga uti je travaye mugabo usanze umwana wawe ahantu hose wigishije atakirimo ucunyika ntuvuga ko wigishije je ndazi yuko nk'ubu nobaza umwarimu yigishije babajene baheruka kugira berekana forme yo gukora icuma ni shimwe ndazi yuko umwarimu yabigishije nkovuze ngo yigishijwe nande uzavuga bari ko arivuga burya ngo c'est mon produit
mugabo atakirimwo ntavuga ko yabwigishije irifu uko n'abarimo batangura kuba fier yuko bigishije abahinga kandi abahinga bakora ico gihe bazoca bakora mu kigega haje amahera menshi hagiye menshi duca tubahemba tuti we guma ku kivi ngaho akira ejo guhigamwo ubuzima kizima wa forume abantu baja gukora ibintu biteza imbere igihugu n'amahera agacaboneka ko abantu bakoze amahera araboneka je ko iyi intervention bazo bayimbikire birakwiye ko abantu bazo baravyumva bumve critique z'abantu abene gihugu ku ndongozi